Muraho neza murakaza neza kuri ku mafaranga. Hama uyu munsi tukaba tugiye kurabira hamwe ikintu kimwe gusa gituma uhora ukena amafaranga. Hari igihe ubona uri wa muntu ukabona urakora cane, ukabona uritanga n'imbaraga zawe zose, ariko ukabona gutera imbere vyarase. Ariko ukabona hari abandi bantu ubona bakora ibibayabaye, mbere ukabona umenga urakora no kubarusha, ariko bobo ukabona iterambere ryabo rizagiruka ku muvuduko wo hejuru. Ukibaza uti mbega jewe ko mbona nkora cane nkitanga n'imbaraga zanje zose, ariko nkaba mbona iterambere ryanje ritavaho riri, biba vyagenze gute? Ariko ico nokubwira nuko abo bose ubona batera imbere nuko atari amahirwe, si nuko hari ivyo bakurusha vyinshi, ahubwo nuko hari wewe amakosa ugenda urakora, amakosa ukayakora utabizi, ugasanga ayo makosa nyuma yo kuyakora ugasanga wisanze n'ubwo bukene urimo, ugasanga namba ukoreye amafaranga ukwezi kwaza guhera ukaza gusanga amafaranga yose warayamaze, ugasanga hoze ugenda mu bagenzi ubwo umugenda kuguza babwira ati ngurana, ugasanga ndivyo uhora wibereyemo. Rero ico nokubwira nuko hari ikintu kimwe gisa n'icoroshe cane, ariko ico kintu nuko gifise ububasha bwo gusenya ubuzima bwawe bw'amafaranga, kandi amafaranga ugasanga agiye gusenyuka buhoro buhoro. Ariko ikibabaje nuko abantu benshi bakora iki kintu bakagikora buri munsi, kandi iki kintu bakagikora batakizi. Rero ushobora kuba ari umuntu ukora cane ugakoresha inguvu nyinshi, kandi ukitanga ukumva yuko wakoze cane, kandi ukumva yuko warushe, ariko kubera iki kintu kimwe ukaguma aho uri ugakora cane, ariko ugasanga stile wakomeje kuguma muri bwa bukene. Rero muri video nuko enda kukwereka ikintu kimwe uri gukora, iki kintu kigatuma iterambere ryawe ritiruka ku muvuduko wo hejuru. Iki kintu ni ikintu kimwe nza kukubwira, ariko kugira ucumve neza nuko nza kukubwira ibindi bintu bine. Ivyo bintu bine bice biza gukonfirima iki kintu kugira ngo ucumve neza. Rero nuko nza kukubwira ico kintu kimwe gituma ukena, hama ndakubwira n'ingene ushobora guhura n'ingaruka mu buzima bwawe mu gihe wakoze iki kintu. Nyuma y'ibi byose nuko nza no kongera kukubwira, ndakubwira ukuntu woshobora kuba wokora, ukuntu woshobora guhindura ibi bintu kugira ngo ubukene ubusange bwakuvuyeko. Rero ndakubwiza ukuri nuko namba uba wumva iyi video yo bariya nuko kumviriza ibi bintu, ikumviza kuva ku kintu ca mbere gushika ku canyuma, kuko iki kintu canyuma kiza kuzuriza iki ca gatatu nico kiriko gituma abantu benshi bahora bakora, ariko bagasanga bagumye mu bukene. Rero ico usabwe ni ukumviriza video kuva ku kintu ca mbere gushika ku kintu ca nyuma. Reka rero ndakubwira ikintu ca mbere uri gukora kigatuma uhora ukenye amafaranga. Ikintu ca mbere ni kutagira kontrole ku mafaranga. Ukuri nuko ikibazo suko udafise amafaranga, ahubwo ikibazo nuko udafise kontrole kuri ayo mafaranga yawe ubona uronka. Hari igihe ubona wakoze cane ukaronka amafaranga, ariko wamara kuronka amafaranga ugahita usanga uciye uyajana mu bintu bitagira akamaro, ugasanga uyajanye mu bintu vyo kuyaspendinga. Namba ukoreye amafaranga ugasanga uyajanye mu bintu vyo kwishimisha, ugasanga amafaranga nta mugambi n'umwe ushoboye kuba woyakoresha, nuko ayo mafaranga uzosanga guciye mu myanya y'intoki. Rero ico nokubwira nuko wokwiga kugira kontrole, ukamenya kuntu ushobora kontrola amafaranga yawe. Burya niwaronka amafaranga ugasanga amafaranga ntushoboye kuyagira kontrole, nuko amafaranga uzosanga ari yagiye kugutegeka, usange amafaranga uriko urakoresha mu bintu bidakenewe. Nk'akarorero twotanga nuko hashobora kuba hari umuntu aronka amafaranga agahita ayakoresha ku bintu bidafise akamaro, hama inyuma y'ikibazo camufata agatangira kwibaza ati mbega ibi bintu uko mbona nakoresheje amafaranga, ko mbona nasize mu bintu bitagira akamaro. Rero ico nokubwira nuko wofata amafaranga yawe ukayashira mu bintu ubona yuko ari ibintu bishobora kuzokuvyarira umusaruro.
burya ikintu nokubwira nuko amafaranga ameze nk'imbuto, amafaranga aho yateye ni nk'imbuto biba ugasarura. Rero n'amafaranga ushobora kuba uyaronka ukaraba ikintu washiramo kugira amafaranga azoshobore kuba yokuvyarira ayandi mafaranga. Rero niwabona uronka amafaranga wamara kuyaronka ntushobore kugira kontorore kuriyo, nuko ubuzima bwawe uzohora ukenye, uzohora ukora ukwezi kwaza kurangira amafaranga yawe yose wayamaze, ugatangira kuja mu bagenzi ubasaba ingurane. Rero mwige kugira controle, mugire plan y'amafaranga yanyu, nico kintu gishobora kuba cobavyarira umusaruro. Reka rero tugere naco kintu ca kabiri ukora utabizi, iki kintu kigatuma ubona uronka amafaranga ariko ukwezi kwaza guhera ugasanga amafaranga yawe yose yaramaze kugenda. Ikintu ca kabiri nuko amafaranga yawe adafise umutekano uhagije. Rero mu gihe uzoba ufise amafaranga ata mutekano, nuko ayo mafaranga yawe ata kintu azokumarira. Namba ugiye kuronka amafaranga, amafaranga wawe wayaronka ugahita uyajana mu bintu bitagira akamaro, nuko muri ico gihe ayo mafaranga yawe ata kintu na kimwe azopfa kumariye. Rero nimba ubayeho uri wa muntu ukaba hata system ufise wubatse ku mafaranga yawe, nuko amafaranga azoguma guhunga. Namba ubona ufise amafaranga nuraba ikintu ushobora kuyashiramo, uraba ikintu ubona yuko coshobora kuzoba cyo kuvyarira umusaruro, haba nko mu myaka 5, mu myaka 2, mu myaka 10, mbere wanashaka no mu myaka 15 canke 20 ugakora ikintu. Iki kintu abakire bo barakize baragisobanukiwe. Umukire ni wa muntu azofata amafaranga akayashira mu kintu abona ko yuko kizoshobora kuzomuvyarira umusaruro mu myaka 10, mu myaka 20, mu myaka 5. Iki kintu akaraba target yacu, akaza kuraba ikintu yuko gishobora kuzoba kizomuhindura ubuzima. Burya hari ibintu ushobora gushiramo amafaranga kandi ugashiramwo amafaranga tokwita yuko ari makeya, ariko nyuma y'igihe nk'imyaka 5, imyaka 10 ugasanga ico kintu ugasanga caguhinduye umuntu, ugasanga cagusize ku rundi rwego. Rero ico nokubwira nuko wo kwiga kuraba systeme wo kubaka, ukaraba ikintu ushobora kuba woshiramo amafaranga ukagenda uyashiramo buke buke, hama amafaranga akazo mu yindi minsi ukazosanga yamaze kwigwiza. Rero mwige kuraba ukuntu mwoshobora kuba mwokontora amafaranga yanyu. Ikintu naco ca gatatu woshobora gukora kigatuma amafaranga yawe aguhunga, ni ugukoresha amafaranga nk'umugaragu. Ukayakoresha nk'umuntu ashiriritse, hakuyakoresha nk'umuntu w'umutegetsi. Iri naryo no kuvuga yuko ari kosa rikomeye cane, kuko kuba umugaragu w'amafaranga yawe nuko atazosanga bigushikije. Rero mu gihe uzobonye amafaranga wahita utekereza ko uyakoresha, aho gutekereza uko woshobora kuyashira mu bintu byoshobora kugwiza amafaranga, nuko yataho uzoba uri kurava atanaho uzoba uri kurigeza. Ico nico gitandukanya abakire n'abakene, kuko umukire wewe ni wa muntu namba arose amafaranga ahita yiyumvira ati mbega amafaranga ko ndarose noshobora kuba no yavyaza yandi gute. Rero namba nawe ubona warashitse ngaha kuri urubuga ukaba tuba tugenda dusangira ibintu ukaba utarakora sabone, nuko ukora sabone, kuko iyo ukoze sabone bituma iyo dutanze iki kiganiro hitiro ubona notification mu bandi. Rero ikintu nokubwira nuko ukora sabone, kuko ngaha niho tuzoza ducisha impanuro za nyazo kandi n'impanuro kira muntu wese akeneye, kandi n'impanuro zifise iterambere rya mu buzima bwawe. Rero nyamba utarakora sabone nuko ukora sabone, kuko natwe niho duhita tubona yuko hari abantu badukurikirana, tukita tugira morale yo kugira ngo tubagezeko ibiganiro byinshi byerekeranye n'ibintu byerekeranye n'amafaranga. Rero tugende naco kintu ca kane, ukora utabizi, ico kintu kigatuma amafaranga yawe aguhunga. Ikintu ca kane ushobora gukora amafaranga ugasanga araguhunga, nuko utaza amafaranga yawe aje. Iki kibazo ni kibazo gikomeye cane. Kino kubwira nimba ubajije umuntu uti amafaranga yawe yagiye hehe mu kwezi guheze. Iki kibazo nuko kibaza abantu nka 30, ariko abantu bashobora kumenya amafaranga yawe yagiye nuko usanga ari abantu bake cane. Ico ni ikimenyetso cyo gitoca kikwereka yuko amafaranga yawe utamenya ukuntu ushobora kuyakontorora.
rero mu gihe uzoba ufise amafaranga ariko ntuba ufise diregisiyo y'amafaranga yawe yaja, nuko ivyo bintu azoba ari ibintu bibi cane. Kuko amafaranga agenda bucece, nuko uzosanga amafaranga wakoreye yose ukwezi kwaheze ugasanga uhoze muri ca kibazo co guhora ugenda umubwira abantu ngo ngurana. Rero mwige kumenya amafaranga yanyu ahaja, namba ukoze ikintu buri rufaranga rwose rusohotse wandika umenye ati amafaranga yanje aja aha n'aha, ugenda urandika uvuge ati aya yakoze ibi n'ibi n'ibi. Nivyo azoba ari ibintu vy'ingenzi cane. Reka tugende ku kintu ca gatanu tunyarutse. Ikintu ca gatanu ushobora gukora ugasanga amafaranga yawe araguhunze, ugasanga amafaranga uhoze ukenye kandi ubona ukorera amafaranga buri kwezi. Rero ikintu ca gatanu ni ukuri gukomeye. Reka ndakubwire ukuri kudashimisha. Nimba rero uri wa muntu udahinduye uko ufata amafaranga, nuko uzoguma ukena n'igihe woronka amafaranga menshi. Yego hari igihe ushobora kuronka amafaranga menshi, kuko ikibazo si ubwinshi, ahubwo ikibazo ni uko uyafata. Rero ico nico kintu kimwe gituma ukena. Rero mumenye ukuntu mushobora gufata amafaranga yanyu mashire mu bintu mubona ko byoshobora kuba vyarira. Rero ubu wamaze kumenya ukuri, si uko udafise amahirwe, kandi si nuko udakora cane, ahubwo nuko udafise kontrole ku mafaranga yawe. Ariko inkuru nziza ni uko ushobora guhindura uko wabona amafaranga guhera uyu munsi. Rero ico nokubwira nuko wotangura kumenya aho amafaranga yawe aja, ukiga no kuyategeka aho aja, ukiga kuyakoresha mu bintu bifise intumbero. Rero mu gihe uzoba uhinduye ico kintu, nuko ubuzima bwawe uzobona bugiye guhinduka. Rero namba ushaka kwiga vyinshi kuri ibi bintu vyerekanye n'amafaranga, nuko ukora sabone ngaha kuri ukuri ku mafaranga, kuko video zikurikira ni video zizogufasha kuva mu bukene uja mu bukire. Tukaba tuzosubira mu yandi ma video ubutaha. Ciao ciao.